gutwara abantu bose. Imana yageze neza ko itagomba ko abantu bose bahonera rimwe kandi byari gushoboka. None haza haragenda umwe undi yavuze ngo bukuru ibinjira rimwe bose, haragenda umuntu uyu mwene data aragiye, yari isaha yiwe twebwe twarabyumvise ko yitabye Imana. Anyarutse turi Bujumbura avuga ati aragiye muri Kenya. Hanyuma rero numva yuko avuga ati aragiye kandi yari ngaho, ariko narafashe umwanya wo kubwira Imana, ndasenga Imana, baza ibyiwe Imana ikibivugaho. Hanyuma rero Imana yandemesheje ndumva ijwi ry'Imana indemesha. Natevye kuronka inyishu, nasabye umwanya utari muto, ariko naronse inyishu. Umwongere w'Igitega ariko arasenga, nagomba nsomere ijambo ry'Imana ngaha mu Banyefeso, Abanyefeso 6:10. Aravuga ngo ibisigaye muremeshe ku Mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Kuremesha mu izina ry'amashengero ya Pentekote mu Burundi, turaremesheje ishengero rya Pentekote ryo mu Kayogoro, turaremesheje umwungere rongoye bakorana, turaremesheje abakuru b'ishengero, turaremesheje umuryango n'abana mwese n'abavukanye inshuti n'abagenzi. Twese yari umugenzi, twakorana amanama, yari umuntu w'umugwaneza, twari turaga muhira ukabukenyezi ukangene yigishije mu kagari cyangwa Imana, abantu bagahezagirwa mugoroba. Yakunda kubivuga cyane, ariko Imana yashimye kumujyana. Ni cyari gihe ciwe rero, nta muntu ashobora kumugarura. None natwe mu izina ry'amashengero ya Pentekote mu Burundi turabaremesheje mwese, abari hano mwese. Aha ni mwabyo n'ikindi nuko mwamukunda, abatamukunda ntibaje ngaho kandi siyo benshi. Mwese muramukunda, ariko muremeshejwe Mwami wacu. Reka nsome n'ijambo kuko bavuze kandi byari bikwiye muri gitabo cya Yesaya. Yesaya na 5 umurongo w'8 haravuga ngo urupfu azorumira ntiyumvwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose, n'umaramare ku bantu biwe. Azokura ku isi yose, uhoraho ari wabivuze. Azorumira ntiyumvwa, ntibizosaba gutera ubwoba n'umwe ku bantu bizera bose. Numvise rero umunezero mwinshi byo Imana yabimpaye mu myaka ntazi ingene byaje. Iyo umuntu agiye yitabye Imana, Imana ikambara ko Imana mwake cyangwa itamanje, ariko ndi ngaho ariko arasenga, numvise mpemu yera aza ku rugero bwinshi. Urabizi umuntu aruzwa mpemu yera agasindagira, ndumva mpemu yambarira ngo namaze kumwakira, namwakiriye. Nanezerewe cyane ko nabisabye Imana muri minsi, numvise ko agiye ngo donke ngene urushingira intahe umugorosi. Hari aho umuntu apfa tukibwira ko agiye mu ijuru, benshi bakamuriraza ko agiye mu ijuru, ariko mpemu yera akavuga ati sinamwakiriye. Nibanga rikomeye. None rero uyu wewe sinye byo kubirangiza cyangwa kuvuga amajambo, mpemu yavuze umwanya utari muto, ntawumvise ko ndavugishwa namba, ariko byari mu mutima wanjye, sindagira ndagenda babyumva oya. None rero cyabaye igihe cy'uko nobivuga, nimuremeshwe, musaba kwizera gukwiye ngo tuzomubona natwe nitwagana kisiyo
ijambo ririya cyane ku muntu w'Imana wese ahari yo kwizigamira mu rukundo rw'Imana, kutinya icyaha, atarya by'amadini. Oya, idini ryiza rimenyera mu Kristo, ariko gutahura neza ko wacu ari mu ijuru, atazongera amagorwa, urupfu, abapfakazi, ubupfubyi n'ingorane zose. N'aya majambo Imana ibaheze. Turagushimiye Yesu, ugize neza cyane, uradushikirije ibanga yuko umukunzi wacu wamaze kumwakira. Wakoze mu minsi yose yakoreye Imana. Mana, washimishwe n'ibikorwa byiwe. Mana, hezagirira ishengero, urarisubiriza umukozi yunze ubuntu bw'Imana, urasiga mu muryango abana, abakozi b'Imana, ishengero ryose. Mana, uziga amabera bari mu isi, ntegenwa zosigara kera mu isi. Urakoze kuduhezage twese mu izina rya Yesu.